Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese bakunze ibiganiro vya B-Info na B-Info Plus nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nangire nihere ikaze umusesanguzi ndakuramutse cane. Yego urakoze cane Benita kundamutsa no kumpa ikaze reka nanje ce ndamutsa abagiye kubana natwe muri kino kiganiro ariko vy'umwihariko abemera isabato ndabipfurije ko yobabera nziza kuko dukoze ikiganiro twegereje amasaha meranda y'isabato ku bandi nabo ndababwire nti weekend nziza cane. Urakoze cane gutwipfuriza isabato nziza reka nanje ndabipfurize ibabere iy'umugisha. Reka tuje twibandaniza rero bona musesanguzi n'ikiganiro cacu ariko ntarandiriye reka ndababwire bimwe n'ibintu batuyage muri kino kiganiro turaza kuyagira hamwe cyane turaza kurabira hamwe amakimbirane ari hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Buganda turarabira hamwe kandi iko vyifashe ku mirongo y'urugamba neza na neza hano muri Minembwe no muri bimeze gute. Urakoze cyane kongera kumpa ikaze Benita. Aha muri Minembwe hakomeje kuba ibintu novuga binababaje kandi binateye n'agahinda. Yego. Kubera ko twigwanira cagerageza kwigwanaho. Ntibaramenya ibyabaye Igoma, ntibaramenya ibiriko biraba ahatandukanye. Mu bisanzwe intambara yaraheze. Intambara yaraheze ariko hariho abacinana batazi yuko intambara yaheze. Yego. Aha muri Minembwe tuko turahabona havugwa amaborogo ngira ngo mwabonye amatangazo yazindutse arasohorwa na bamwe mu barongozi batwigwaneho aho bavuze ko bazindukiye ku rusasu bariko bararaswa na coalition ya FARDC. Noneho kuri incuro batangaje ko ngo bariko baraswa n'amareta atatu kandi aya mareta atatu yose ngo ariko arakoresha inguvu zabo zose. Babavuze ngo bariko baraswa na leta ya Kinshasa hamwe ngo na leta ya Gitega ndetse na leta ya Dar es Salaam. Ibi nabibonye mu itangazo ryasohowe murantunga mu itangazo ryasohowe na twigwaneho aho bariko barata amaboko bavuga ko iyi coalition FARDC ikomeje kugaba ibitero bagerageza noneho gushika mu buce batari bwashikemo. Iyi nkuru ndayihuze n'inkuru ikomeje kuvuga ngo cyane ndetse bamwe n'abandi bakomeje kumbaza bati ko kuri B-Info mutaratubwira ingene se Matama yafashwe na FDNB. Iyi nkuru muri B-Info ntawe turaronka mu by'ukuri ntabwo twoshobora kuyibashikiriza kuko nta byemezo turayironkera yuko FDNB yamufashe se Matama. Gusa icyo tuzi nuko se Matama yari yarahunze ava muri Minembwe ahungira hano muri sheferi y'abafuriro mu nyuma kubw'igitsure ca President Paul Kagame amusubizayo ikitaraganya amaze muri ibitero biriko biragabwa muri imisi naho nyene yongera guhunga aravayo. Ayo niyo makuru nzi mugabo ibyo kuvuga yuko ngo FDNB yaramufashe ibi ntabwo noshobora kuvyemeza kabisa. Mugabo biriko biravuga ngo cyane yuko hapfuye abasirikare benshi mu bari basanzwe bamugendanira ndetse n'abari bari hafi yiwe muri bijya bitero biherutse kuba hari ya hejuru muri Minembwe no mu micungararo yaho. Magingo yatuvugana rero ubuce bwinshi reka nkoshi imvugo buce nka bwose bwagejeje muri Minembwe usibye gusa Minembwe centre twigwaneho batandukanye baciye bahitamo kwigira abasivile niho coalition ya FARDC ashobora kwigarurira mugabo mu bindi bice bitandukanye kabisa. Ubu harangwa amahoro n'umutekano kubera ko hasanzwe hariko hararongorwa na coalition ya FARDC. Donc hariho wazalendo hariho FARDC nabo basanzwe bafashanya ngira ngo bamwe n'abandi muriko murumva ingene abene gihugu bariko barinovora akanovera ku mutekano bahawe na coalition ya FARDC hajya hejuru mu misozi ya Minembwe ndetse no mu misozi ya Uvira. Yego urakoze cyane musesanguzi ku makuru ariko aravugirwa ku mirongo y'urugamba udushikijeko. Reka cyo twibandanyiriza musesanguzi aho hariko haravugwa amakuru menshi ndetse na BBC kabuza miryango yabivuzeko. Est-ce aba bantu ko bariko barashamirana amakimbirane yabaye menshi kabisa hagati yabo kandi twari tuzi ko abantu bakundana Uganda leta y'u Rwanda n'Ubuganda ibintu koko urabivuga ko bimeze gute? Bo ikibazo c'u Rwanda n'Ubuganda mu by'ukuri ni kibazo kitoroshe, ni kibazo novuga gihambaye cyane kuko abantu basanzwe bafata Kagame nkaho ari umuhungu
wa Museveni. Ego. Mugabo kuri iyi ncuro turiko turabona Kagame na Museveni batariko baracana uwaka. Ngira ngo abasanzwe bakurikirana amakuru vya hato na hato mwumvise yuko na BBC iriko iragira icushikirije ku makimbirane ari hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Hamuce mwumva yuko ibintu biza byamaze gushika iwandabaga. Babandi bati umuriro wa Kongo uraza kuzima, mugabo ntibiza gusobanura yuko umuriro wo mu karere k'ibiyaga binini uzoba wazimye. Aha turabona mu gihugu c'Ubuganda aho hafashwe abantu bagera kuri 40 bagirizwa yuko ari bamaneko b'igihugu c'u Rwanda bafatiwe hajya mu Buganda mu ishengero. Ibi rero ni bimwe twama twavuze yuko amashengero atandukanye mu by'ukuri adakora igikorwa asanzwe ajejwe, atarangura ivyo abasanzwe. Yes, nukuvuga ubu abashatse guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye basigaye bikika mu kiza bakigira abakozi b'Imana. Nkuko twatubibona hano mu gihugu c'Ubuganda hafashwe abagera kuri 40 bagirizwa ko ari maneko y'u Rwanda. Nubwo igipolisi c'Ubuganda casabye ko hatogira ibitangazamakuru bikora kuri iyi nkuru ngo bakavye kubera yuko ariho bagitangura amatohoza. Mugabo umva amakuru yibanze yoyo tuza tumaze kuyaronka n'impamvu bano basirikare bano bamaneko b'u Rwanda bavuga ko amaneko b'u Rwanda baza bafatiwe hajya mu gihugu c'Ubuganda. Aba rero bamaneko makuru dukomeza gusuma ijya nino hatandukanye bivugwa ko ngo nabari bagiye hajya mu Buganda gutata barabe yuko ibiriko biravugangwa ko Ubuganda busanzwe biriko burakorana na Kayumba Nyamwasa yuko vyoba rukuri canke ko vyoba atari ukuri. Amakuru akomeza kuvuga ko ngo ruriya rusengero bari abamaneko b'u Rwanda abafatiwemwo ngo ni urusengero rusanzwe rusengerwamwo cyangwa se rucishwamwo ubufasha bwinshi cyane gose buza bugeneye uyu Kayumba Nyamwasa ndetse n'umutwe wiwe cyangwa se umuhari asanzwe arongoye. Rero ngo abigize abakozi b'Imana baraje mu buryo bwo kwemfiltira maze bigira abakozi abanyamasengesho kugira ngo bakomeze gukurikirana kimwe n'ikindi mu bisanzwe biriko birakorerwa muri urya rushengero. Bivugwa yuko urya rushengero ngo rucishwamwo amafaranga menshi cyane gose n'abanyarwanda basanzwe bari mu bihugu vya Burayi ndetse na Amerika kugira ngo baze guhinguvu Kayumba Nyamwasa ndetse hamwe n'umuhari wiwe. Ni muri yo ntumbero rero Kagame ngo yaciye arungika abatasi kugira ngo baze gutata barabe neza ko ivyo ari ukuri. Si mugo rushengero gusa haravugwa n'abandi bamaneko b'igihugu c'u Rwanda bafatiwe mu gisagara hagati ca Kampala nabo nyene bagirizwa ko bariko baremfiltira kino gihugu c'Ubuganda. Kabone ko n'Ubuganda busanzwe bufise iryo buriko buragiriza igihugu c'u Rwanda. Ngira ngo mwabonye ibitangazamakuru byo mu Rwanda ingene batanguye kwandika inkuru berekana ko Ubuganda bwahindutse u Rwanda. Mugabo ku makuru dukura ku Buganda naho aremeza ko u Rwanda ruriko rurarema umugwi murantunga u Rwanda ruriko rurarema umugwi w'iterabwoba ngo umeze nka M23 uje kugwanya leta y'u Buganda. Ibi ni ibintu bihambaye cyane gose dutanguye kubona Ubuganda bwagiriza u Rwanda yuko ruriko rurarema umugwi w'iterabwoba ugomba kugaba ibitero ku Buganda. Ku rundi ruhande naho tukabona u Rwanda rwagiriza Ubuganda yuko buriko burafasha Kayumba Nyamwasa n'umuhari wiwe kugira ngo bashobore gutera igihugu c'u Rwanda. Duca tubona yuko amazi atakiri yayandi, tubona yuko na vya bindi Corneille Nangaa yavuga ko mbo bakorana atari u Rwanda gusa ahubwo n'Ubuganda burimwo. Hama Museveni agaca musamira hejuru amwishitura. Duca tubona yuko hariho ibintu bitameze neza hagati yaba abagabo babiri. So iyi ni nkuru kumbure ntashobora kuyinjiramwe mu mizi muri kano kanya, ariko
tubwire abadukurikirana yuko vuba cyane tuzoza tuyije mu mizi twerekane abasanzwe bari ku masonga y'ibi bintu tubereke niyo biriko biraja maze natwe dutanga imbono yacu yaho tubona ko bishobora kuzoherera. Ariko musesanguzi nubwo utubwiye yuko uzovyagura mu kindi kiganiro sinogera ntakubajije akabazo. Uraheko kutubwira mu biganiro bishize waratubwiye ati hariyo abasirikare b'u Rwanda bariko donc ku munsi bahungira mu Buganda. Uyu munsi kwa twabonye bafashe amaneko b'u Rwanda bashika mu 40 ko Museveni ahora bafata akabasubiza iwabo. Ese uyu munsi biragenda gute? Museveni abo yafasha agasubiza mu Rwanda nababa bahunze mugabo afise amakuru yuko bakorera u Rwanda baba bigize impunzi mugabo hariho abahunga akabaho ubuhungiro ndetse akabaha na faveur kuja ku ma medium international bakagira ico bashikirije mugabo aba bafashwe d'abord bagirizwa igikorwa c'ubutasi mu Buganda sivyo ntabwo ari impunzi bari mu Buganda nk'abanyamasengesho mugabo amakuru leta y'Ubuganda ifise nuko ari bamaneko aba rero bafashwe kandi n'igipolisi c'Ubuganda cemeje ko kibafise kandi kigiye kubakorako amatohoza yumva ko bitandukanye nabajye baba baje nk'impunzi ababo bo bari basanzwe bibera mu Buganda uzi ko n'ikindi kintu ntababwiye cyaho ukuntu Buganda bwagiriza u Rwanda ko ruriko rurarema umugwi w'iterabwoba buriya n'ibihugu byose birashobora kuba vyogaba ugiye kuraba ico Buganda bwafatiye ko ntaho bitaniye cyane n'ingene Kongo byatanguye kubera ko hariho abanyarwanda baza bararonse ubwene gihugu bw'u Buganda mugabo Buganda abanyarwanda bwarabimye ubwigenge bwo kuba boturwa ngo baje mu nzego zitandukanye z'igihugu ibi rero aba banyarwanda bariko basa n'abagumuka kandi amakuru dufise aremeza ko aba banyarwanda bashobora kuba bababa imiliyoni 6 bari mu Buganda muri buno buryo ucuraba rero hano iwacu mu Burundi ntanga karorero hari hano usanga hari abatware bafise origine y'u Rwanda ugasanga abanyumba 10 n'abanyarwanda ugasanga rero ubucere nk'abashefu de quartier b'abanyarwanda hariho je nkaho nzi aho mu Kamenge hari umushefu de quartier ahabaye atwaye imyaka irenga 10 kandi umukongomani bizwe kandi umukongomani donc nukubiza buke mugabo ukazokwisanga wa mutware yahaje ari umwe yakweza iwabo ukazosanga igihugu carabaye infiltré mu buryo butamenyekanye so izi mvuru rero mu Buganda ahanini ziko ziranaturuka no kuri bana banyarwanda barenga ibihumbi 6 nako miliyoni 6 z'abanyarwanda kandi baza bararonse ubwige donc nationalité yes wene gihugu bw'u Buganda mugabo leta y'u Buganda iyo ikaba yabankiye hariho yahashize amalimiti hariyo niho bisa nkaho hariko haradukira imvururu kutumvikana bamwe bati twe twavukiye ngaha turabaganda turafise uburenganzira bwo kwitoza turafise uburenganzira bwo kuja muri ibi n'ibindi mugabo leta y'u Buganda nayo ati no murabaganda turabemera mugabo d'origine rwandaise hariho rero hariho ivyo mutagomba kugira ko access Kagame nawe ati utabemera karabaganda bampereje mu Rwanda urumva n'ibintu bizabisubira kandi kutangura amashaka n'ibintu by'urusobangane by'udavagi kandi Burundi Tanzania nabo bataravye neza tuzokwisanga muri bino bibazo kandi twari dukwiye kuba twarabyirinze kuva imbere y'igihe umusesanguzi nk'umusesanguzi nyene ndagusabe jewe turi kumwe ariko ndibaza naraze hano n'abandi ariko badukurikirana bien sûr si rimwe Colonel Nangayivuza canke se abagize abatware b'u Rwanda n'abandi bariko baragiriza Museveni ko bashobora kuba bakorana Museveni akabigarama niyumviye yuko coba ari ikintu Kagame akategura akategura kubera mwihakanye Kagame umaze gukorana akabona neza ko bamukaravye atagutegura akantu k'agakintu eske ahantu n'amakenga hari koko kwiyumvira ko Kagame ibi bintu ari gukora ariko arashaka kwihora Museveni koba Kagame yoba yihenze cyane gose birashoboka ko vyo bari byo
mugabo ku rundi ruhande Kagame yoba yihenze cyane gose kubera ko mu nzira zishoboka kandi ziri direct zo kuba zosenya Kagame mu kanyisase ni Uganda. Uganda biroroshe cyane gose kubera yuko abahunze u Rwanda abahutu n'abatutsi n'abatwa abahunze amatwara ya FPR Inkotanyi abenshi bari mu gihugu cy'u Buganda kandi mu Buganda bahabayeho neza. Urumva ko nimba Kagame yoshaka kwihora Museveni byo mworohera cyane gose kubaha inguvu kugira ngo bashobore kuba botera u Rwanda. Urabona ko Museveni ari we yashize Kagame yaramutije abasirikare kandi noneho Museveni aramuzi Kagame ijana kwijana arazi ahantu hari point fort za Kagame n'ahantu asanze ari faible. Rero Kagame aho kuri urwo ruhande yoba yihenze cyane gose ariko ngize ikindi kintu novuga nuko Kagame ntabwo ari gushaka kwihora Museveni ahubwo ndabite ko ari gushaka guta imfane kuri Museveni kubera ko Museveni yakoze yapritse mugani w'ikirundi uvuga ko ubusenyi bwiwe umutiza umuhoro kandi n'uwigiza gatebo umuyobozi mwavu. Kagame Museveni yaramuvyaye aca mushira hejuru ku karubanda. Mu busanzwe ibikorwa Kagame ariko arakora mu karere ni Museveni yakagombye kuba ariko arabikora mugabo kubera musumbya nabite umutwe amusumbya n'uburambe byasiri ku butegetsi kuko navyo birakonta. Museveni yagenda abyirinda kuko azi ingaruka zabyo yarabona ko bitebuke bizogira ingaruka mbi haba kuri ko arabikora. Niyo mpamvu yaciye ashira Kagame hejuru Kagame abariwe aza arabikora ari komandite n'Ubuganda mu ntango Kagame yabikora ari komandite n'Ubuganda wanashaka na Museveni yaramuha abasirikare akanamufasha na fundraising y'ibigwanisho akanamukomandira abasirikare b'abanyaburayi baza kumufasha bimwe n'ibindi mugamba Museveni abikora ku izina rya Kagame we yarabyikura akegera inyuma ubu rero Kagame yabonye yuko Museveni yamutaye mu rudubi ariko ndabyite kumuta kw'imfane Jeni badakari kuyihora kwete oya so kuyihora no kumuta kw'imfane kuko nubwo Kagame yorasa Ubuganda nta nguvu vyogira byo bari nka bya bindi by'umuntu asovye mu ruzi guzuye arasovye mu ruzi guzuye kubera yuko yari yamutsinze abasoda kagirani c'est ça mbone wamutiza abasoda kandi attention Museveni yari kuye buke muri systeme y'Ubwongereza na Amerika. Ibi nibyo tuko turasobanurira abantu muri iyi minsi mugabo ntibariko barabitahura neza. Hari ukuntu Museveni afitaniye ama affinité n'Uburusiya n'Ubushinwa ngira ngo murabonye ko ryari yagize urugendo muri Tanzania ni ibintu tuvuga mu kiganiro kimwe abantu babitahure kuba tuko turabacanga mugabo wumve ngo Kagame kuba kwiyumvira ko Kagame yorasa Museveni arashobora kwica Museveni mugabo ntabwo ashobora kwerimina system ya Museveni ntivyo kunda ibikumva ibyo ntibinakunda kabone ko na Kagame gushika magingo aya aracaja gusaba Museveni ubufasha aracamukomera amashi kunakuriya ibi rero kumbure avec le temps tuzobitahuza abantu bacu kandi hari n'ikindi kintu nshima cyane gose hari ikintu nshima ku bantu badukurikirana tugitangura twarakora inkuru bamwe bakadupinga ntibabitahure ibyo tuba turimwo mugabo ndashima ko ubu barabonye yuko BIenfo twaje turi nyishu y'abantu benshi twaje turi nyishu turi solution ya benshi kuko ibyo twagitwashikiriza ubu barabibona byarashitse byinshi baranabyizera niyo mpamvu rero abakunzi ba BIenfo twabasaba ko bogumana natwe kandi akaryoshe nikaryumwe baze basangiza ibiganiro byacu n'abandi kugira ngo n'abandi buno buryohe nabo baze barabenefisa neza cyane amusanga tutararangiza ikiganiro hariho amakuru angoye ko yo ku mirongo y'urugamba kabisa ariko arabira Walungu ubizi kwiki muri Walungu reka ntangure ku byabaye ku munsi w'ejo muri Walungu M23 yaragabye igitero kuri radio televiziyo y'abenegihugu yari muri Walungu mu byukuri yari radio ikomeye cyane gose yari radio
yashikiriza bene gihugu amakuru ku mwanya wo kabone ko hariya muri bijya bica sanzwe hari imigwano itoroshe rero amakuru dufise nuko ngo harinjiye abantu bitwaje ibigwanisho muri radio bararasa ibikoresho bimwe bimwe bindi navyo bagenda babitwaye donc umva ko ni igikorwa c'iterabwo bikicakozwe ku munsi wejo ariko kuri uyu munsi naho amakuru dufise nuko ngo hariho ahantu havuzwe imigwano muri Warungu na gace ntarashobora sinatoza neza hari ahantu twumvise ko inyeshamba z'u Rwanda ngo ziriko zirava muri Warungu zitwa ibyo zibya bene gihugu n'ibike tusamaze baca bagwa muri ambiscade kumbura inkuru turashobora kwegaruka ko hanyuma nagande n'abari suritere bayimpaye neza kugira ngo abantu tubahereze ibintu novuga bidasondetse ego mvusanguzi hari amajambo menshi kuri muzo uyu Viviane uyu mugore Viviane donc ni intumwa ya ONU amajambo ni menshi kabisa ibi bintu urabona biza gutanga amahoro kabisa ibi bintu byo gutanga amahoro d'abord yaje nawe yaravyivugira yaje gushira mu mugambi yaje gushira en application accord de paix sivyo yabaye sinye aha mwumve ngo nambwira ngo abanye n'amareresi ari kumwe n'abakone nanga tusabye bariko baravugana nukuvuga yaje gutahuza M23 ko bagomba guhagarika intambara donc c'est l'offre nibyo yaje kubatahuza hama mu byo barimwo nuko bagomba kubumvisha ko bagomba guhagarika intambara hama bamwe mu bari bafise umuheto higwe ingene donc higwe uburyo ama procedure ingene bagomba gusubizwa mu buzima busanzwe mugabo abatagirwa n'ibyaha by'intambara canke n'ibindi byaha bitandukanye urazi ko igihugu kiri mu ntambara inkozi z'ibibi nyinshi aba wasanga utungane gukurikirana niki baja mu kiroberi non pas parce que bakurikiye ivyiyumviro byo muhari mais parce que bahunze ubutungane aba rero nibo ubutungane buzotora abo ubutungane bwasanzwe bukurikirana abakoze ibyaha byo mu ntambara abo ubutungane kabisa ntabwo buzobasubiza mu buzima busanzwe uko ubutungane buzobatora bukomeze bubaburanishe hama abandi nabo batari bakurikiranwa n'ubutungane canke abatagize ibyaha byo ku ntambara basubizwe mu buzima busanzwe rero abantu nibahera amazinda uko bari bazi UN kera canke MONUSCO siko uyu munsi haragwanywa intambara zo mu buryo bwa diplomasi haragwanywa intambara zo mu buryo bw'ibanga abantu benshi batigeze bamenya zatumye iyi UN itakiri igisirikare novuga cakagwi kamwe ibi bamwe n'abandi babitahure mu kubitahura mu buryo bwumvikana bumve yuko UN yategetse u Rwanda ko rutahukana abasirikare babwo ibihugu byose barimwe bari bagiye mu mugambi wo kurukana amahoro iki ni ikintu gihambaye cyane ikiro cakagomba abantu bakagomba kugitahura kumva ko UN itakiri yayindi kumbure ukuntu Rwanda nuvuga bagwirukanye nk'abari baragiriye narume twashobora kubitegura ikindi kiganiro mu buryo bw'iramvye kugira ngo abantu babitahure urakoze cyane mbona musanguzi nako twarambira abantu reka nkuko babivuze tubitegura undi mwanya tubivuge byagutse ndagushimiye cyane rero reka nce ngenderwa ko nshimire nawe ko badukurikirana muri no mwanya ndamenyesha ko araho butaha mu bindi biganiro murakoze cyane